Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari hirya no ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye: Kenya, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe, muri ngaho muri Nigeria, Ethiopia, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu birabandanya kuyangara ku rubibe, hafi n'urubibe rw'igihugu c'u Burundi. Abagwanyi bariko baravugwa mu bice vya komine Musigati, iyo ni intara ya Bubanza. Abo bantu bavugwa mu badasanzwe bari mu kibira ngaho muri komine Musigati, biravugwa ko bavuga ururimi rw'ikirundi. Ico bikoze biriko biragenda bivugwa ko abo bari abagwanyi bare Tabara boba barinjiye igihugu bavuye mu bice intambara za M23 n'abarundi na FARDC bariko baragwaniramwo. Abo bagwanyi bare Tabara bo bakaba baravuye muri ivyo bice, rero binjira mu gice c'u Burundi, binjira ngaho mu Bubanza, muri Bubanza baja muri komine ya Musigati. Ibintu birakomeye cane. Inyuma yaho habereye inama y'inyeshamba, inama y'imihari igwana ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakemeza bagafata ingingo yuko bagiye kugaba ibitero bikomakomeye cane. Ivyo bitero bakazabigaba ku gihugu c'u Burundi, aho bipfuza gutembagaza umukuru w'igihugu, bagakura kandi intwaro ya CNDD FDD, uwo mugambwe uri ku butegetsi bakawuvanako bagashiraho ubwabo butegetsi. Biraboneka ko rero abo bagwanyi boba intambara bagiye kwitanguza, bakaba bariko baregera igihugu c'u Burundi kugira ngo barabe ko intambara no kwiga amayeri y'urugamba no kwiga tere canke aho urugamba bazorutangirira. Ivyo vyose biravugwa cyane ko ubutegetsi bwa CNDD FDD nabwo buhugiye kuja kugwana muri Congo. Muri Congo bariko bararungikayo abasoda benshi, amabatayo menshi ari mu ico gihugu ca Congo ariko aragwana intambara ya M23. Ibintu ntibiza koroha na gatoya, bivanye nuko abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Bubanza nabo batekewe n'icoba, bavuga ati umwanya ku mwanya bashobora kugabwa ko ibitero umwanya ku mwanya. Igisoda c'u Burundi gishobora kuza kwirukana abo bantu bari ngaho muri ico kibira, bagaca batana mu mitwe, bico abanyagihugu nabo bikabashikako, bikabagirako ingorane zo kuba hari abo bantu binyegeje ngaho, kandi bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi, nk'uko biriko biragenda bivugwa n'abanyagihugu cane cane abaturiye ngaho muri komine ya Musigati. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano, reka tuje muri politike. Reveriyano Ndikuriyo, ibintu birabandanya kumukomerana cane. Ubuzima bwa Reveriyano Ndikuriyo bugeze habi, buri ahatemba nk'uko babivuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ari hagati y'urupfu. Nk'uko rero amagara ya Reveriyano Ndikuriyo ari hagati y'urupfu n'ugukira, biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ari nabwo Reveriyano Ndikuriyo abereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Baravuga ko umwanya ku mwanya Reveriyano Ndikuriyo amagara ashobora kumukika.
ariko ubutegetsi bwa Gitega baraciye banyegeza barabihisha ku buryo ata muntu ashobora kumenyutsa canke gutahura ibiriko biragenda biba ku magara ya Reveriyano Ndikuriyo, aho Reveriye Ndikuriyo rero biboneka ko yibera iwe muhira gusa kandi ko agendana nayo asohotse mu nzu aba afise ivyuma ahemeramo kuko amahaha yiwe yarononekaye ubwo bamuha ishano. Iryo shano akaba yararihawe n'ubutegetsi bwashaka ko Reveriyano Ndikuriyo agandagurwa bakamukura mu nzira kuko vyaboneka ko Reveriyano Ndikuriyo ashaka kuzofata ikibanza c'umukuru w'igihugu kandi ko ivyo Reveriyano Ndikuriyo yariko ariyumvira vyashobora guteza akajagari, guteza akaduruvayo ngaha mu gihugu cose c'u Burundi ndetse no mu butegetsi bwa CNDD FDD. Tuvuye kuri iyo nkuru reka tuje inkuru iriko iravugwa mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaraye ategetse ko mu gisagara ca Bujumbura hagomba gukorwa isuku umwanya ku mwanya, na cane cane yadomye ku rutoki kw'isoko nkuru ya Bujumbura ahazwi nko kuri Kotebu, aho ariko harakorera nyine abadandazi benshi, ahakorerwa urudandazwa rw'ibicuruzwa bitandukanye. Kuri ubu ngubu biravugwa ko rero Reveriye Murantunge umukuru w'igisagara ca Bujumbura yafashe ingingo y'uko abantu bose, abantu bakorera hafi ngaho bose bagomba kuja barakora isuku umwanya ku mwanya kugira ngo iryo suku ritunganywe rinakogwe. Nuko abadandazwa bategerezwa kubigiramwo uruhara runiniya, uruhara rukomeye cane kugira ngo iryo suku ribandanye rigirwa kandi rishike ku ntego. Ibintu birabandanya gukomera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubutunzi burabandanya kononekara, ubutunzi burabandanya kugenda amazima yongo, ikigega ca leta biraboneka ko kirimwo ubusa. Nayo abo mw'ishirahamwe Oricom bakaba babaza imvo igitoro kimaze imyaka n'imyaka carabuze ngaha mu Burundi, nyamara mu bindi bihugu bo igitoro bakironka. Ni gute igitoro kibura ku buryo abantu badashobora kwiyungunganya no kwiyunguruza ngo baje ku buzi bwabo bwa misi yose bahora bakora? Ibintu ntibiza koroha, ibintu birakomeye cane ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza umushikiranganji wiwe wa mbere ko ari we ahonyanga amategeko, ko ari we arya igiturire, ko ari we adakora ivyo agomba gukora, kandi ko uyu mushikiranganji wa mbere ari we yabujije igitoro kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika yaragirijwe ivyaha vyinshi, ivyaha bitandukanye cane cane harimwo ico kubuza igitoro kuza ngaha mu Burundi. Ivyo vyose yagiye yagirizwa rero Reveri Murantunge. Uyu ni Gervas Ndirakobuca nawe yaraheze mu gacerere ntiyagira ico yishura niba bihakana canke avyemera. Cabikoze abantu batandukanye, bamwe bamwe bakaba bavuga ko uyu Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba atari we yanyonoye amatunga yarari kwa Bunyoni. Abanyonoye ayo matunga n'abanyonoye itunga ry'igihugu, abo bose ko bategerezwa kubihanirwa, ariko ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraciye abareka ntihagira ico abagira, nk'uko biriko biragenda bivugwa na bamwe bamwe mu bategetsi bakomakomeye.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe no ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi mwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane